Banywanyi b'Umuhuza TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Turi muri iki gitondo cyo kuwa mbere ku itariki ya 23 Gitugutu 2023, aho woba uherereye hose ndasubiye kuguha kaze. Hari benshi badukurikira bari mu gihugu c'u Burundi, habari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Tubwire ko hari iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe, mwe mudahwema kutwereka ko mukurikira amakuru dushikiriza mu bisata bitandukanye. Dushikayo tukabatohereza inkuru zitandukanye biba bivugwa cyane muri politike, bivugwa cyane mu kibano, inkuru zivugwa cyane ku gateka kazina muntu, umutekano, ubutungane, byinshi biba byatangajwe n'abategetsi bagiye batandukanye. Hari amakuru dutohoza twifashishije amasoko yacu ari irya nino mu nzego no mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Nagusaba kugira ngo ntuze gucikwa aho uba uherereye hose. Tugiye kugaruka kuri Joli Bukeye neza. Ku munsi wa gatanu uheze, hari ku itariki ya 20 kwezi kw'icumi 2023, hari umusore w'umurundi yitwa Joli Bukeye neza yahatswe kwiyahura mu gihe igipolisi c'u Rwanda cariko kiramushikiriza igipolisi c'u Burundi ku mupaka wa Nemba Gasenyi. Rero ariko avurirwa mu bitaro i Nyamata mu Rwanda mu kurindira ko asubizwa mu Burundi. Joli Bukeye neza yahora ari umukozi w'ibanki Bankobu, yivye iyo banki muri Ruheshi 2023 mu gihe yari yiteze ko aronse akazi muri Amerika. Iyi nkuru rero irimwo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, turaza kubanyuriramwo byinshi ku mutego w'abafunga kiwani. Niho Joli rero yaterura amahera ya Bankobu ashika ku miliyoni zirenga 25, yoba yarahungiye mu gihugu ca Tanzania, mu nyuma rero aza guhungira mu gihugu c'u Rwanda. Ivyo byose turaza kubigarukako muri aya makuru. Rero ndagusaba kugira ngo uze gucika subscribe canke sabone niba utari wavyondako, bibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'iyi nkuru tugiye gushikiriza n'ayandi atandukanye twabateguriye avugwa mu bisata bigiye bitandukanye. Joli Bukeye neza ni umusore w'imyaka 30, yari umukozi w'ibanki Bankobu mu ntara ya Bururi. Abiwe bavuga ko yakuze ari imfuvyi, niwe yari atunze abo bavukana. Abamuzi bavuga ko ataburyarya, bahora bamuzi ko bavuga ko ari umusore atavuga amabanga yiwe, yakorana umwete yifuza gushika kure mu buzima. Ibyago vyiwe byatangiye muri Ruheshi 2023. Joli Bukeye neza yaronse ubutumwa ku mbuga ngurukana bumenyi bumwemereza ko aronse akazi muri Amerika. Batanze inkuru ntibazi neza ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke muri Canada. Abamwandikiye rero baramusavye bimuranga, baramuha n'ibibazo arishura, baramwereka ko yamenye, baramuha n'impapuro zimwereka ko aronse akazi n'umushahara azohembwa, bamurungikira impapuro zemeza ko azoshika aronka visa i Dar es Salaam muri Tanzania. Ariko ivyo byose vyarasaba amafaranga atari make, amafaranga rero atari afise. Niho Joli Bukeye neza yaterura amahera ya Bankobu. Amaze kubona rero ubwinshi bw'amafaranga azohembwa mu mwanya muto, yibwiye ko yokoresha amahera ya Bankobu azoyariha mu mezi 3 ageze muri Amerika. Nuko Joli aterura miliyoni zirenga 25 mu kigega c'banki, afata urugendo rwa Dar es Salaam. Aho hose Joli ntawe yabwiye, zaba inshuti canke abo bakorana, yabona ko ari ibanga rikomeye, kabona ko agiye gukira kongera agakiza n'umuryango. Ageze muri Tanzania, Joli Bukeye neza yarahamagaye umuryango, arawubwira ko yaronse akazi muri Amerika, none ageze muri Tanzania gutora visa akaca agirako. Joli yarongeye arahamagara umukoresha we muri Bankobu, arirega ivyo yakoze vyose, avuga ko amafaranga ya Bankobu azoba yahejeje kwishura mu mezi 3. Yaciye arangira uwumutwara aho yasize urufunguzo rwa coffre-fort, anamubwira na code ya ordinateur y'akazi. Hari ugutangara rero ageze Dar es Salaam. Ageze kuja gutora visa muri ambasade, niho Joli Bukeye neza amenya ko yahenzwe n'abafunga kiwani, asanga ivyo yabwiwe vyose ni ibinyoma. Aho dufaranga twasanu twamuheze ko twose fata yasigaranye, yaca yiyumvira guhungira mu Rwanda. Aho ni yarazi ko umutahe mpuzamakungu ko mufata bari wasohotse muri Interpol. Joli Bukeye neza yafashwe ku itariki y'indwi kwezi kw'icumi 2023 ageze mu Rwanda. Ku wa gatanu heze rero niho igipolisi c'u Rwanda cazanye
uri bukeneza ku mupaka wa Nemba Gasenyi kugira kimushikirize igipolisi c'u Burundi. Jori abonye ko biheze ashikirijwe Burundi yuzura umwiheburo yibuka bene wabahemukiye yagira ngo agiye kubakiza aca agerageza kwiyahura akoresheje amapingu. Jori ntiyashoboye kwiyica ariko yari yikomerekeje bikomeye. Igipolisi c'u Rwanda gica kimujana mu bitaro vy'Inyamata, aho niho ariko aravurirwa mu kurindira ko asubizwa mu Burundi. Rero hari impanuro zotangwa. Barundi rero benshi bariko barahendwa kandi ari benshi cyane, bahendwa n'abafunga kiwani babemerera ubuzi n'imishahara ikomeye muri Amerika na Canada. Benshi rero barungikirwa impapuro zibereka ko baronse visa bazotorera Dar es Salaam muri Tanzania, bagezeyo bakumirwa. Ni benshi bagurisha utwabo canke bagafata amadeni ngo bazoyishura mu mezi make, bageze muri Tanzania barumirwa. Benshi rero bahitamwo kunuma no gutaha, ntibasubira gutaha kubera ibimaramare. Muri Tanzania rero haramaze kumenyekana umufunga kiwana ariko arabesha Barundi benshi cyane. N'umuririmbyi yita Cuma ca Cuma abesha ko afise umugore akora mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akavuga ko umukenyezi we wari we atanga amaviza. Cuma ca Cuma nawe nyene abesha ko aziranye n'amasosiyete atanga akazi muri Amerika. Rero ngaramaze no kwiba abantu benshi cyane, hari n'abandi basuma benshi abo tuzomenya tukazobashira nahabona. Ndabari rero ko bari beshwa ivyo kuja muri Polonye navyo nyene turiko turabikurikirana kandi ababikora tuzobagarukako. Hariho n'abarundi rero babandanya guhendwa ko baronse ubuzi muri Cote d'Ivoire bahenzwe n'uwitwa Blaise Nguruzimana, abandi bakabandanya guhendwa ko baronse akazi muri Burkina Faso, gusa rugendo bafasha amadeni akomeye agezeyo bagahinduka abaja. N'abarundi benshi bagorewe muri Kenya nabo nyene bahenzwe gutyo. Hari benshi rero bama babaza ingene boronka visa. Ivyo bintu rero ntibibaho, ntimusubire guhendwa. Visa ya Zaburaya na Canada za Amerika zitangwa na ambasade gusa. Muzohore mwishikira canke mwandikira ambasade bababwira ibikeneye kugira muronke visa canke mubisome ku mugangurukana bumenyi za ambasade. Nimwaguma mwizera abantu bazobiba babagotse. Igipolisi c'u Burundi rero ngo kirakwiye no gushira no mu rwi udasanzwe urwanya abafunga kiwani, ngo ntibigoye kubafata habayemwo ugushaka. Inkuru rero ya mbere twari twabateguriye yagaruka rero kuri Jori Bukeneza yoba yarafatiwe mu Rwanda nyuma yo kwiba amamiliyoni menshi muri Bankobu, azingo agiye kubona akazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ntara ya Makamba gucererwa ryo kunganisha imishahara rirashavuje abakozi bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu. Abakozi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu ntara ya Makamba manuko bw'u Burundi baridoga bagiriza abajejwe ubuvuzi muri iyo ntara kudashira mu ngiro ingingo yo kunganisha imishahara y'ubwo bushikiranganje bakukira. Ubwabo bidoga abajejwe ubuvuzi baranka gushiraho mu ngiro politiki yo kunganisha imishahara nk'uko vyemewe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Mu ntango z'uyu mwaka ubushikiranganje bwategetse ko haba kunganisha imishahara. Vyo vyarakozwe mu zindi ntara kiretse aho Makamba. Nico gituma twagarutse kugira ngo dusabe ivyo turekurirwa n'amategeko bikabivugwa n'abafise amakontara bakorera mu mavuriro atandukanye yo muri iyo ntara. Ariko ku bwabo bakozi urongoye ubuvuzi Makamba yahisemwo kubikora ukundi. Titwaratangajwe n'ingingo ya Gerard Haziyo arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba yashizeho mu rwi wiga imishahara izohabwa abo bakozi. Cegeranyo c'inama cashizwe habona kwa 24/2023 mu kwezi kwa Ndamukiza, ariko aho gututunganiriza ngo Haziyo yategetse abarongoye uburere bw'ubuvuzi kubikora ukundi. Nikabo biraba bidoga bariyamiriza ingingo hiduza imishahara ku bajejwe ubutunzi bafise diplome AD bakabakura ku bihumbi 130 bakaja ku 180 vy'amarundi, ngo hagereranijwe imishahara y'abasustati bahembwa ibihumbi 220 hari ubudasa bw'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 80 n'ijana ku bantu banganya amashuri. Niko rero biyamiriza. Ku ruhande rwabo abagize uwo murwi bavuga ko basanze hari amavuriro mato mato adashoboye guhemba umushahara abakozi hakurikijwe ko umushahara wasubiwemwo kuko vyafonetswe n'umushikiranganje. Iyo nsiguro rero ntinyura abo bakozi, nubwo biruko bakaniyamiriza. Iyo nsiguro
meza ko bazi ubutunzi bw'ayo mavuriro mato mato ku bwabo bavuga ko bwifashe neza. Bw'amasoko yacu ntara ya Makamba niyo yonyene itarashira mu ngiro iyo ngingo y'umushikiranganji. Nayo mu ntara ya Cibitoke hari ibiziga bibiri vyasanzwe aho bimanitse ku giti hari hafi isaha 9 z'igitondo co ku wa gatatu. Rimwe rero bagiye mu mirima ku mutumba na zone Bukirasazi muri komine Murwi ntara ya Cibitoke baratoye ibiziga bibiri bimanitse mu giti. Barabimenyesheje sirikare baciye bahashika, ibiziga rero bikaba vyarahambwe atamatoza abaye nkuko inkuru ya SOS Media Burundi bivuga. Ibiziga rero bigitorwa ubwo nyene vyaciye bimenyeshwa nkuko bivugwa n'isoko mu gisirikare co ku kirindiro gihegereye. Abasirikare rero baciye babuza abo bantu kuhegera. Ivyo biziga rero vyari bifise n'ibikomere hose, ivyerekana ko abantu bishwe bacumiswe, niko vyemezwa n'uwabibonye yari muri ico kibanza. Abo bishwe rero baramenyekanye n'umugabo aturuka muri komine ya Bubanza. Rero mu bishwe yari yamye asangira urwarwa na bagenzi biwe ku munsi w'Imana mw'ijoro. Rero tutarabajwe no kubona atorwa apfuye, niko umwe mu bajejwe intwaro yari kumwe no muhisi mu mpera z'indwi iheze avuga. Hari umukuru wa zone Bukirasazi hamwe n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'umugambwe CNDD-FDD kw'itegeko rya musitanteri wa komine Murwi baciye bafuba vyihuta ivyo biziga. Musitanteri wa komine Murwi suguye ko kwari gutegerezwa gukingira abanyagihugu indwara kuko ibiziga vyari mu muriba. Rero muharanira agateka ka muntu hakoreye muri iyo myaka hafi imyaka 10 riyamiriza iyo ngendo yabaye mugenzo wo guhamba abantu bishwe mu buryo burimwe igifungo hatabaye amatohoza n'amakeya muri ako karere. Bwicanye rero ngo buguma bwibonekeza, gasaba ko hoboneka muco kugira ngo amenyekane imvo z'ubwo bwicanye. Banywanyi b'Umuhuza TV ndabakengurukiye cyane muri iki gitondo, ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza gushikiriza kuri iyi mbonesha kure umunsi wose. Muze kuguma hafi, hari inkuru zitandukanye tuza gushikiriza mu bisata vyinshi nkuko twama tubikora misi yose. Imana ibahezagire.